igihe cy'isaha zitandatu zirenze ko iminota 12 muradutunga kuri iyo minota yarenze ko akaba ari umwanya mwiza wo gukurikirana amakuru namukashikirizwa na mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Ndakuramukije nongera ndaguha ikaze Felicien mu makuru y'uyu munsi. Ndakuramukije hawa bukuru ndabaramukije namwe bakunzi ba radio mu Gatamse FM nongera ndabaha ikaze murano makuru yo kuri wa gatatu igenekerezo ry'umunani ndamukiza umwaka wa 2020. Reka ano makuru yacu tuahere mu ngingo nkuru ziyagize. Amagara ngo n'amazi aseseka ntibayore ku ishure gishingiro ryo kwitara ngo bafashe nkama impanuro z'urongoye amagara y'abantu mu Burundi. Muri kino gihe hibonekeza imvura nyinshi byatumye imifurege yuzura amazi bituma n'amatiyo y'amazi ameneka aya n'ayandi ni mukanya. Gwino muri sanze muri radio Magara Tamze Asiyo kubaramutsa nongera ndabaha ikaze murano makuru. Reka makuru yacu tuyahere mu gisata c'indero. Amagara ngo n'amazi aseseka ntibayore ku ishure shingiro ryo kwitara ngo impanuro bazifashe nkama zashikirijwe n'usanzwe arongoye amagara y'abantu mu Burundi. Ndi kumwe nayo Jean Bosco asanzwe arongoye iryo shure aratwiganira uko babigenza, akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Ndayikunda Dorsel. Reka tumutege yompi kubijanye n'iki kiza teisibe twisinzima kano ngaha mu Burundi hamwe twege ngaha kwishura aho mperereye tegeko ryashinzwe n'abajeje amagara y'abantu turarishira mu ngiro twarashizeho gukarabira kandi n'impano dushikara tuzibaha abanyeshuri batangura bagashika ha kwishuri kwisomero nabo dukorana bose n'abarezi babo turakaraba turashishikara kubamenyesha ku munsi umwifato kwe gukwifata uko twe niko tubigenza kandi bigenda neza. Bo mu ntango urabona abantu benshi iyo batarabona karambara usanga bibagora kwitegera, ariko ubu iyo wumva inkuru hirya no hino umwitwarariko ndawubona, umwitwarariko urimwo kuko abana barakaraba n'isa bagatunganya iby'isuku nk'uko bitegerezwa. Muradutunge kuri iryo jwi ritari rimeze neza. Muri kino gihe hibonekeza imvura nyinshi byatumye imifurege ibarabara yuzura eka n'amatiyo y'amazi ameneka. Sabimana Fabien asanzwe arongoye umutumba wa Magara ya mbere arahamagarira abene gihugu kuzinduka gufurura iyo mifurege mu ntumbero yo gukinga impanuka zotegwa nayo mazi. Reka tumutege yompi. Turiko turaraba murabona yuko imvura igenda igwa ari nyinshi kandi bekaca byibonekeza yuko imikanevo yiri kaburimbi ari mito ikintu no shobora kufasha canke twoshobora gukora nuko tugoshobora kuzibura iyo mifurege kugira ngo amazi yashobore kurengane. Mbere naciye mbona yuko ku munsi wejo twoshobora guca dufata ingingo yuko tondo hakiri kare twozinduka duzibura umukanevo kugira ngo abene gihugu bashobore gukingirwa kandi nabonyene bikingire na burya iyi mikanevo imarukana amazi mu kigobe ari mito. Nabonye ko hari itiyo zimwe zaciye zononekara zavunaguritse. Icambere cyo nce ndababwira kugira ngo bayakore na burya dusanzwe dufise ingorane idasanzwe yuko dushaka gukoresha amazi meza n'isabune haba ku bubare ku ma restaurant ahariho hose kugira ngo dukoreshe amazi meza na burya mwuzurira w'ikiyaga ca Tanganyika washobora kuzura ama toilette bikavangana n'ikiyaga ca Tanganyika. Nico gituma rero muri aka kanyene cambwira abo muri reji kugira ngo bace bateranya aya matiyo. Ahubwo nagomba yuko mwoca mudufasha ku radio mukaca mubivuga yuko sizeri mu gitondo ejo aho bukera itarike 9 mwoca mudufasha kugira bene gihugu na cyane mu gatsimbire ka Kigobe ko twurira isaha sizeri zo mu gitondo ejo aho bukera kugira ngo duce tuzibura aho hana amazi ashobore guca mu nzira yayo. Tukiri mu gisata cy'iterambere nyene Sabimana Fabien yagiriye ko ahamagarira abene gihugu kugira ngo bagende bafurure iyo mifurege kandi yongera avuga ko nubwo atoba ari ico kiza coronavirus isuku ningira kamaro mu buzima bwa misi yose. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Ciza Jean. Reka tumutege yompi. By'isuku tuteza kwigumana ndetse n'akito ico kiza coronavirus ugiye kuraba uyu mutumba n'umutumba ugize anamiye n'ikiyaga ca Tanganyika aho umwuzurira wuzuye ugasanga amatoilette n'ikiyaga ca Tanganyika byavanganye. Urumva by'isuku byatezwa kubaho naho iyo coronavirus ibi byo gukaraba
urudobo kw'amaturi impande y'akabare ivyo byotegezwa kuba bihari. Hanyuma n'ikindi naco twagerageje kubwira abantu twasanze bariko baradandaza inzagwa kudashobora gufata irya minyosho ngo bagende bayihanahana urudandaza urwagwa twategezwa kuba afise iminyosho umwe wese agakoresha umunyosho guyiwe ahejeje akaca awuta badasubira kugenda barabuhanahana. Ivyo hanini nagomba kugira. Reka ano makuru yacu tuyabandanirize mu karere k'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko tukaba tuyashikirizwa na Ntiranyibagira Dismas Kaze. Gihe ku munsi w'ejo abanyarwanda ndetse n'isi yose bibuka ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994, igipolisi cy'u Rwanda cyasabye abanyarwanda bose kutita ku byiyumviro by'igihonyabwoko ndetse n'ibisa navyo. Umuvugizi w'igipolisi mu gihugu cy'u Rwanda asaba abenegihugu ko boguma bakurikiza amategeko yafashwe na leta mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca corona virus. Umuvugizi w'igipolisi mu gihugu cy'u Rwanda asaba abenegihugu ko nihagira uburenga ayo mategeko ashobora kuzohanwa hisunzwe amategeko, mbere n'icuma cyo kuyunguruza kazoba afise ngo kikazoheza kigafatwa. Leta y'u Burundi yarahagaritse ingendo z'abene gihugu bashaka kuja mu bihugu by'Uburayi aho bafitiye ubwenegihugu bugira kabiri. Mu bahagaritswe bakaba ari abantu bagera ku 30 bashaka kuja mu gihugu cy'Ubirigi bipakije mu ndege y'Ubirigi yari itahukanye ababirigi baba mu gihugu cy'u Burundi batahuka iwabo. Ngo amagorwa ntasiga yandi aha ni mu gihe mu gihugu ca Uganda harayihongera kwibonekeza ibiguri byinshi by'inzige byatiye ako karere ka Uganda mu buseruko bw'ico gihugu. Izo nzige nazo ngo zikaba zimaze iminsi ine zigaragaje muri ako karere ku buseruko bwa Uganda. Ubusanzwe ari umukuru wo gukingira ibitegwa mu gihugu ca Uganda amenyesha ko izo nzige ku buryo zikiri nto ngo zishobora kugwira kugeza ku bwaguke canke uburinganire bungana na kilometero kwadrato 5. Umukuru wo kukingira ibidukikije mu gihugu ca Uganda amenyesha ko izo nzige zishobora kuzotera intambamye ku mwimbu w'ukwezi kwa gatandatu wari witeze ngo kazoshobora kuzogabanuka. Kubw'ivyo leta ya Uganda irakenera ngo amafaranga arenga miliyoni 4.13 z'amadolari y'abanyamerika mu ntumbero yo kurwanya ico kiza c'izo nzige narirya ngo bitoroshe mu gihe bari basanzwe bahanganye n'ikiza ruhonyanganda corona virus. Ivyo rero ngo bikazotuma izi nzige zishobora kwiyongera mu gihugu ca Uganda mu gihe zitogwanywa hakiri kare, kuko ngo hari izindi nzige zikiri ntonto zishikara kuva mu bihugu bibanyi nka Ethiopia hamwe na Somalia, ngizo nazo zikaba zishikara zigenda zikwiragira mu turere tugize igihugu ca Uganda. Reka tubandanirize amakuru yacu muyavugwa hirya no hino ku isi. Leta zunze ubumwe za Amerika kuri uyu munsi wa kabiri niho higaragaje ibitigiri by'abantu baraye bishwe n'ingwara ya coronavirus. Rero ingwara ya coronavirus mu gihugu ca Amerika kaba yashoboye guhitana abantu bagera ku 1736 mu gihe cy'umunsi umwe gusa. Ngo byatumye ibitigiri by'abicwa n'umugera coronavirus mu gihugu ca Leta zunze ubumwe za Amerika byiyongera gushika ku 12,857 nkuko bivugwa n'abarongoye kaminuza y'ubushakashatsi ya Johns Hopkins muri Amerika. Ngo kugeza ubu ibitigiri bimaze kubonekana by'abantu banduye ikiza ca coronavirus muri Leta zunze ubumwe za Amerika ngo bikaba bigera ku 400. Maze rero ngo kwisi yose ico kiza ruhonyanganda coronavirus kikaba kimaze gutera ngo abantu barenga 1,4 akaba ari na hano amakuru yacu arangiriye. Reka dushimire mugenzi wacu yatumye amajwi abashikira neza Richard Ndayizigiye. Reka kongera twushimire namwe mwese mwaduteze yomi eka nabo mu ruganda basho gutorokana ano makuru naje ndabashikirize ni Felicien Bigirimana mugira aho muba mwubahwe. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.